cambe ndagukeje wewe ubaye mu gikorane cya mbere cyane mu izina rya Yesu. Amen. Kandi hari ubufindo budasanzwe buza bwakoze. Ndagufitiza ubwo bufindo n'ubumeze. Hari ubufindo budasanzwe bwakoze n'ubwapanze ko muri kino gikorane cya mbere twe nawe tubamo. Amen. Amen. Imana ni gitangaza. Gira umwigera mwice wagiye ubona uri ngaho bigenze bite? Wagiye ubona uri ngaho bigenze bite? This is a miracle. Hallelujah. Ni gitangaza. Ni gitangaza, ni gitangaza. Kandi nta kwihenda kurimo ngo twe nawe tube turi ngaho. Hari impamvu yatanguye ryari, impamvu y'uno munsi kuri ngaha si gitangaza gitanguye ubuye ngira nakubwire ngene cyatanguye. Yeremiya 1, Yeremiya 1 nico gitangaza gihera. Uhabonye hariya inyuma asome kuri 4. Ijambo ry'Uhoraho rinzako narakubumbira mu nda nari ndakuzi kandi utarava muri yo nari narakurobanuye nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Subiramo. Nuko ijambo ry'Uhoraho rinzako riti ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi kandi utarava muri yo nari narakurobanuye nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Vuguti amen. Amen. Nimba wumva ivyo bintu biraba wewe vuguti amen. Amen. You are welcome, brother. Nice to see you here. This is a miracle to meet you here. This is a miracle to be here. It's also a miracle for you to be here in Jesus' name. Amen. Hari gitangaza cyabaye nukungene igihe mama wawe yaraguvise mu nda iyo nda itakorotse. Icyo si gitangaza. Ninde yo bishimira Imana. Mubona mwashimye kuri pourcentage ngana gute? Rabi intoki zanyu mu kirere. Atari uko ndabakebuye mubona umuntu wera ko byari binyantege. Pandisha tena mukono. This is a miracle. Amen. 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 Kubona yaraturemye tukaba turiho tutapfiriye mu nda. Subira mu gahoro ibiganza dushimira Imana. Amen. Hallelujah. Amen. Kandi kidasanzwe bitwari gupfira n'ibyaha bishoboka kuko tutaranajyayo yarigize gute? Yarigize gute? Bishire muri rudende yarigize gute? Yarigize gute? Hallelujah. Amen. Uwo yarizi muguti amen. Amen. Naho mama wawe yoba yaratemvye agufise mu nda cyo nticyari ikibazo wategerezwa kuzobaho kuko byari byizwe kandi bimenyekana ryari kera. Hallelujah. Kandi ngo ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi kandi utarava muri yo nari nagize gute? Nukuvuga mu ijambo rimwe wishizemo yari yagize gute? Yari yarangize gute? Yari yarandobanuye puri because hari impamvu. Hallelujah. Niyo mpamvu ugendera ku maguru yawe abiri. Abatagendera ku ikinga bagenda n'amaguru yabo gororigana dushime. Hallelujah. Aya maguru tugenda ko nugira ngo tuzobiki abavugishwa nayo hehe mu mahanga. Iyo mpamvu rero icyo gitangaza cyukuba twabaye muri plan y'Imana kuva tutaranaba mu nda z'abavyeyi. Icyo gitangaza yuko twabaye mu nda z'abavyeyi tukavuka dukomeye nicyo gitangaza gishishikara
cyatumye uba ngaha muri Université Equator. Amen. None yakuzaniye ngaha iki? Hari icyo agombye kukwibutsa rero n'umunsi. Hari ijambo ridasanzwe igomba kubarira. Riri mu Baroma 8. Umunyamero acyasoma 8:1. Utanga abandi kuhabona cyasoma 8:1. Ubugingo bwo muri mwemwe. Yego. Nuko rero none habari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Amen. Amen. Wewe waje ngaha ku giharo cy'Imana uvuga uti amen. Amen. Ntaki. Nta rubanza. Ruzotsinda nde? Abo nabo ni bande? Ninde nande? Nitwe nawe. Amen. Amen. Ayo matwi rero ubundi Murundi yavuze ngo amatwi agukunze yumvike. Aba yaga neza ikintu ntacyo muzi. Hari umuntu yaciye umugani ngo amatwi agukunze yumvike. Hari kiyago cyiza kibayeho uyu muhingamo. Nagiye nsanga n'icya Imana yamuhaye. Dore bigaza turishimira Imana. Kubera atabwoba abantu bakinogeye bafise n'ubwoba bw'urubanza nabo bagifise nicyo gituma bitabashituye. Ariko nibashituye ngo nuko noneho rero ngo abantu bari hehe ntaki abatari muri Yesu barindiriwe niki urubanza rukomeye cyane. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ntaki nta rubanza ruzobatsinda. Ndagira ngo babwire bene data n'imanza zo ngaha mu isi zonyene muri sentare n'ahandi iyo umuntu atsinzwe aranezerwa. Oya, aba ari umubabaro, aba ari agahinda. None turumvise hano kuba muri Yesu byatworohereje ubuzima bwabwo ngaha mu isi, byarorohejwe bwaba ubw'ibihe bidashira byaroroheje. Kuba muri Yesu ntaki nta rubanza. N'iri jambo nagomba ndakubwira ko ari Imana yampaye ngo ndakubwire. Nimba utariyo ubeyo, nimba warapfayeyo ukavayo usubireyo, nimba bitogutera ubwoba kudotsindwa n'urubanza uragowe urubanza. Kuba muri Yesu niho honyene umuntu ashobora kutazotsindwa n'urubanza. Mugabo sukubayo nk'uko mbona kw'iki gihe. Ejo naciye mu bitaro niko nabwira abantu ubutumwa, niko nababwira ko bo kwakira agakiza, bacababwira ngo barakigishwa. Murabona ngo slogan yaho umuntu wese kumubwira ngo arakijwe sivyo none uti none woshingira intahe ngo ntayo ofisi karondera intahe y'ukungena umuntu ari muri Kristo Yesu kabura. Mwebwe rero mwaje hano ari abantu bari bazi yuko bari muri Yesu kubera bari mu idini. Oya, tugomba turabire hamwe ingene umuntu aba muri Yesu urubanza ntirudere umutsinda. Kandi umurongo ukurikira ugira kabiri urabisobanura. Ubundi awusome Abaroma 8:2, ubundi habonye asome hari inyuma. Soma ku murongo wa 2. Kuko ikingira camwe mu bugingo bwo muri Kristo Yesu cancunguye ngo singanzwe n'icyangera c'icyaha n'icurupfu. Aha rero ngomba twasobanurwe cyane ukungene umuntu ari muri Kristo Yesu atarubanza ruzomutsinda. Ndashaka ufise mu rundi rurimi rwose asome, cyaba Igifaransa, cyaba Icyongereza, cyaba Igiswahili, umuntu asome iyo verse ya kabiri, cyangwa mbere ahere ku ya mbere n'iya kabiri uhabona asome. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus,
who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. One more, please. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Navuze ngo for mu bikira dafise navuga ngo for this cause those who are in Christ Jesus will not be judged as sinners. Amen. Amen. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Nimurabe impamvu kuba muri Kristo Yesu atarubanza ruzodutsinda. Bibiliya ibisobanura neza. Il y a deux sortes de lois. Le monde est soumis sous une loi de condamnation à cause de quoi? À cause de la loi du péché et de la mort. L'homme naturel est soumis sous une condamnation parce que il y a le péché en lui, il y a la mort en lui. Tu peux, mon ashobora kujya kwa muganga akamubwira ati wewe udahevye itabi kanseri izokwica. Uwo mugwayi ati akamenya neza ko azopfa yishwe na kanseri, mugabo itabi rikamunanira kugira gute? Kureka guhema. Agaca arinywa kandi azi ko bucari mwica. Kubera c'est une loi du péché. Aka kantu no karekura hasi, no karekura kubera loi ya pesanteur gaca kagira gute? Gaca gakoro. Uko niko l'homme naturel il est sous une loi. Imeze nk'iyi loi ya pesanteur umuntu aguma atibuka ajya mu cyaha. L'homme naturel il est soumis sous une loi du péché. Il est soumis sous une loi de la mort. Arina nataguhera ibyaha mugabo ntabishobora. Akame tricher irabujijwe mu ishuri. Irabujijwe. Uwo bafasha ariko aratrisha bamwigihano kingana gute? Imyaka ingahe? Ibiri. Bivana n'amayunivesiti mugabo ni nk'ibiri. Akabaza ati uwo tuzofata ariko aratrisha azoca aronka imyaka ibiri yo kuja mu gihano. Barareka gutrisha. Mwarabihebye ko mwabyumvise bibujijwe? Yego. Mwabihebeshejwe nuko mwabimenye? Mwabibujwe n'iki? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Regarde de Shimima. Amen. Umaze kuronka Yesu akakubamwo la tricherie ucamva kwiruta. Amen. Mbere ndazi bamwe ngere mu bigenza mu gukora ibibazo mwicara hehe imbere yande yamwigisha. Amen.
kubera kugira ngo ntudabwira alternative yo guturisha ukacuduka mwicara imbere. Grâce à la loi de l'esprit de loi. Ngoma nabibasobanura igituma abari muri Kristo Yesu atarubanza ruzobatsinda. Hariho operasiza ibanza kubabamo. Hagiye udusomera Ezekiel 36:25. Soma icyanditsemo murabe. Ngoma nabereke iyo operation ngene igenda. Ukungena umuntu akugwamo la loi de l'esprit de vie, la loi du péché akizwa muri l'esprit de vie en Jésus Christ. Ezekiel 36 ku murongo wa 25 avuga ngo kandi nzobamija kw'amazi meza mushira imvyiro. Okay. Nzoboza imyanda yanyu yose. Okay. N'ibigirwamana byanyu byose. Kandi nzobaha umutima musha bashiremo impwemu nsha. Nzokura umutima ukomeye nk'ibuye mu mibiri yanyu mbahe umutima woroshe nk'inyama. Amen. Amen. Urumva ko umuntu ajanwa muri salle d'opération. Haleluya. Amen. Hajya iyo umuntu aje kwihana abavuga ati jewe je déclare naratsinzwe n'ivyaha ndi umunyabyaha je suis malade. Uvuye mu kibanza wicaye mukaza ngaha umuje muri chirurgie. Haleluya. Amen. Muri chirurgie rero usanga Yesu ari hari. Ugasanga afise ibikoresho byose byo kubaga. Usanga afise amaserumu. Serumu zibiri. Yiki ni yiki. Y'amaraso imwe serumu imwe iki amaraso. Yindi serumu imwe iki amazi. Hanyuma hagacamo ububashi nabi. Serumu y'amaraso uyitewe. Ikigukuramo toute sorte de condamnation. Ucura mu mutima mushasha. Oui, il n'y a plus de condamnation. Banyaza ngo nzoba umutima umeze gute? Musha. Usubira umutima wajyari wa kera. Ngo nzobakura umutima umeze gute? Ukomana y'inki ibuye. Umutima ukomana y'ibuye ni wabona abavyeyi bagutuma kawe. Umwana genda uvoma amazi ngoya ngo ndihagende nawe. Urutima rukomana y'ibuye. Ubwo rutima rutukana niko gwa kera. Gwa rutima rwankana nirwo rutima rwa kera. Gwa rutima rurimwo ibyifuzo by'umubiri n'umutima wa kera. Iyo rero umuntu avuye mu kibanza akaza dogi agashika agafukama ngaha. Haleluya. Hajya hari abamarayika baca bagukumva bagushira ngaho. Mwumvise ngo nzobamija ko amazi ameze gute? Mushiriki ushitse muri salle d'opération usanga hari abamarayika we ntibabona. Baca bagujana ngaho muri yo salle bakabanza bakakuhagiza amazi n'amaraso. Ugaca rero usubisa ino operation bagaca baguha umutima musha. Haleluya. Umutima musha ngo nzoca ndabagendeshereza mu byagezwe byanjye mugire gute mubishitse kandi ngo nzobashiramo muhemu wanje. Aho rero n'umuntu abagirwa. Iyo rero umuntu yamaze kubagwa aca kugwamo la loi du péché agashirwamo la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La différence y'izo loi rero umushizwemo iyo loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ ucusanga inyota y'icyaha yagize gute yapfuye. Ce n'est plus toi, c'est une autre personne en toi. Usanga l'esprit de vie en Jésus-Christ izi kurimo. Niho rero umuntu usanga umeze nka Paulo yavuze ngo ibyahora bimbere iki ntarahura na Kristo. Aho duhuriye byacitse iki? Ubuhombe cyangwa ishano. Hajya nta kindi bavyavuye ko rero niyo operation iba yagizwe umuntu akabagwa. Iyo rero umaze kubagwa iyo esprit de péché ikakuvamwo nugomba ugende winjire muri alimentation. Usanga iyo alimentation yuzuyemo inzoga z'uburyo bwose, amarikere de toutes sortes. Iyo zibonye pas d'attraction. Amen. Amen. Iyo ubibonye ahubwo bigira gute biragushisha. Abandi bariko barabihurumbira wewe ugira uti sije mbona ndasohotse aha hantu. Amen. Sije mbona ndasohotse aha hantu. Abandi babibona bakumva mero
nawe wabibona ukumva agahinda ko kwibaza abantu bagikwega ivyo bintu. Operation iba yaragenze neza. Ndabifurije mwese ko muba mwarahawe operation mu izina rya Yesu. Amen. Kugira ngo ntihaze habeho ukwifuza ivy'Imana yanka, kandi ntihaze habeho kuzotsindwa n'urubanza. Icyo gituma rero iyo umuntu yinjiye muri Kristo, plus de condamnation, inyota y'ibyaha ikikuvamo, inyota y'ubusambanyi ikikuvamo, inyota y'akaboregwe ikikuvamo, inyota y'urumogi ntaho musubira guhurira, inyota ya tricherie mw'ishuri ntaho musubira guhurira. Niyo mpamvu plus de condamnation, nta rubanza ruzogutsinda. Ega twahuye n'abantu bababwira ubutumwa, babwira ngo barakijijwe. Ndababwira nti murambeshe ntimwakijijwe. Yari umuhungu n'umukobwa bariko baraganira, ndababwira ubutumwa, babwira ngo barakijijwe. Ntishingira intare, cyambere cyabanje kubura ni intare. Mbazo mwicaye ati wowe urafise intare? Intare nico bita témoignage. Tu dois voir un témoignage. Iyo témoignage rero niyerekana les deux lois. Ingene zagize remise et reprise. Alléluia. Une loi s'en va, une autre loi entre. Chasanga rero umwana w'abakobwa umwe yambaye ipantaro yatabutse. None umva aho loi ya kera yararenganye. Sa Birivuga ngo iyo umuntu yinjiye muri Kristo ahinduka iki? Icyaremwe kimeze gute? Isha. Tanabwira nti umunsi wabaye muri Kristo Yesu, toi wa kera va passer, haze toi mushasha. Iyo rero wewe wa kera utararengana ngo kandi si ukurengana gusa, wewe wa kera arapfa, wewe mushasha akagira gute? Akabaho. Nani mwumvise ya operation ngo nzokubaga, ndagukure mwiki umutima ugize gute? Komantaye ndawubage ndawuhambe cyenda umutima umeze gute? Mushasha. Uwo mutima mushasha rero utegerezwa kugira guseruka n'amakarakteristike mashasha. Kindero nafitiye umubabaro rero, nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ntaki. Kugira ndababwire rero iyi generation yayo iranteye ubwoba, kuko ntifise ubwoba bwo gutinya uru rubanza. Barizomwica ati wewe utinya, barizomwica ati mbega uru rubanza urarutinya? Nayaze n'abantu babiri, twarayaze n'abajene bangana nuko kwaje canke babasumba gatoyi muri ino minsi heze. Cyane abaza ni benje ndabitegereje, tiko mbona atabwoba mufise, ko mbona atabwoba bw'urubanza mufise, ni kubera iki? Ati twebwe rero iyi generation yacu ati nuko imeze. Nimeze gute? Ati ntabwo bigira, ntibigenda bite? Ati hagiyeho muri ko muratubwira ko urubanza ruzodutsinda, twe ntabwo badufise, ntibigenda gute none? Ati turagerageza kuvyikuramwo, tukikuramo ko atanu rubanza ruzodutsinda, tukikuramo ko atanu umuriro uhari, tukikuramo ko atanu igihano kirimo. Mbaze mwice ati wewe ntiwoba umeze nkabo none. Luka 16 turaba hariya muri Luka. Mbere ukuye n'ibyo hagati yacu namwe hari manga ihambaye yashizweho kugira ngo ntihagire abagomba kuva ino bakajaho muri, ntibabishobore, kandi ngo ntibave iyo ngo bashike aho turi. Nawe ati ndakwinginze se muvyeyi, umurungike mu rugo kwa data, kuko mfise bene mama batanu, ababwira uko bimeze,
ngo nabo ntibaze baze hano hantu ho kugira gute. Aburahamu aramubwira ati bafise ibya Mose n'ibyo bavugishwa n'Imana ntibabumvire, n'abatoyaye Aburahamu muvyeyi, ariko ntihajayo uvuye mu bapfuye bazokwihana. Arabwira ati nibatumvira Mose n'abavugishwa n'Imana ntibokwemera naho umuntu yozuka avuye hehe. Kuva kera kugeza n'ubu abantu bamwe bakomantaza imitima bakangukira ubwoba ijambo ry'Imana n'imburi y'Imana. Uyu muramuzi yari umutunzi, yabanye n'umwurunde Lazaro. Uwo mutunzi abaho atubaha Imana, mugabo abantu Lazaro yubaha Imana. Raba wa mutunzi ngene byamugendeye kuri Ventura, ariko kuzimu ararangamiza, ababazwa cyane, abona Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gikirida ciwe, aratabaza ati Aburahamu muvyeyi, ngira ikigongwe, rungika Lazaro akoze isonga y'urutoke mu mazi amfuvye ururimi, kuko nseserejwe muri kimuki muruki. Iro mwicara ati ubwo rubeya none urarutinya. Musobanure niba tumva ikirundi, musobanurire urubeya ni iki. Urubeya ni iki? Qui peut expliquer urubeya ni iki? Oimwe naharuka asobanure urubeya ni iki. Nire yosobanura urubeya se kwa ni giti. Sobanura urubeya ni iki? Urubeya ni ibirimi by'umuriro bingana gute? Byinshi cyane. Uwo mutunzi nyuma yari yorohewe none, yari muri urwo rubeya. Il était dans la condamnation. Mugabo pendant son temps, il vivait sans peur de la condamnation. Il n'avait pas peur de la condamnation. Mais un jour, il s'est retrouvé dans la grande condamnation. La grande avance. Est-ce qu'on me trouve? Ou il y a un amnistie? Oui, oui, il y a un fouille. Nishurari inyuma, il y a un fouille. Il est dedans toujours. Abraham, il y a un seigneur à moufache. Na Lazaro, il y a un seigneur à moufache. Il est dedans toujours. None twumvise ngo ntaki abatari ku rubanza rutaraba ni bande? Abinjiye hehe? Muri Kristo Yesu, bakihana ibyaha byabo bagaherera. Uya mutunzi ngo amaze kubona adakize, atatabawe, adafashijwe, yaciye atumako Aburahamu ati ndakwinginze ndungikira Lazaro agende muhiri wacu. Fise barumuna banje bangahe? Bangahe? Nagira ndabwira muri abo batanu urimo. Muri abo batanu ngira ndakubwire ngende urimo. Mwisi ya combien de continents? 5 continents. Uri mw'ikoni nimwe y'abirabure, nta n'umuzungu arimo. Kodina y'abirabure turi muri barumuna we yatumyeko. Kandi iyi message yarashitse no mu bazungu, yarashitse mu badimudimu. Urondeye mu Gishinwa iri jambo ryanditsweyo, mu Cyarabu ryanditsweyo, mu birabure nka twebwe munsi ya Sahara turiko turarisomerwa. Umuntu wese yari uyu mutunzi yaramutumye ku iyi message. Aburahamu nawe aravuga ngo nibatumvira Mose, nukuvuga bijya byagezwe bya Mose birimo bijya byagezwe biri mu bitabo bitanu: Itanguriro, Kuvayo, Abalewi, Guharura, gusubira mu byagezwe. N'abavugishwa n'Imana bakurikiye kugeza n'uno munsi bakiko baravugisha. Utabumviye, il sera dans la
condamnation. Raba rero mubayeho mu gihe generasiyo yanyu atabwoba bw'uru rubanza ifise, ntabwoba. Kandi icyo bamaze ubwoba ni ukunyegera muri Yesu, kumva ko ufise assurance kurimo neza, kandi ukagenda ubikontorora ku munsi ko rirenze ukiriyo, ko rirenze ukiriyo. Enda bereke sécurité abantu barimo. Raba hajya muri Matthieu 24, raba iyi sécurité abantu bari mu bwoba batazi. 24 kuri 36 havuga ngo ariko uwo munsi canke iyo saha ntaki niyo baba bande canke iki atarinde. Kuri 42 nuko mwami mugize gute, kuko mutazi iki umwami wanyu azogira gute. Kuri 44 nuko mwami mugize gute, mwami mwiteguye umwana w'umuntu azoza mu gihe mutagize gute. Ngiyi rero sécurité umuntu agenderamo ntabimenye. Iyo ndiko ndaza mu gikorane nk'ubu, uhereye hariya ninjirira kuza uri nashikaha, abo duhura bose muze mu ntangure mwongere mumbabarire, ntibikunda ko ndabareka ngo ndengane. Ari impamvu ni menya neza ko umuntu atari muri Kristo Yesu, il est dans la totale insécurité. Mukanya na kandi ashobora gutibukira muri insécurité de l'éternité, akazokwama ari dans la souffrance. Ubundi mugabo umwe umukozi w'Imana umwe niwe yahuye n'umusore de 17 ans, aramubwira ati ibyo byo kuvuga ngo twihane, mwega ati cyenda cyari muto, ndacafise imyaka myinshi. Raba espérance de vie nk'imyaka nka 70 ku bazungu birashoboka. Sinari ndacafise 17 ans, aturuma ndacafise imyaka myinshi yo gukora ibyaha no gukora ibyo ngomba, nzoba ndihana. Umukozi w'Imana arabwira ati nagira ndabwira ati burya eternité ntiri imbere yawe, eternité muri parallèle ni intambuko gusa imwe utambuka ukabura yinjiyemo, sibyo none. Nindahora agenda na moto, nindahora yemera agafata moto, bareka turaba umuntu amaze kugenda na moto, nta sécurité urimo, uri muri moto, uri kuri moto, mukanya isase umumotari gusa, imodoka ihenuye gatoya mugwa mu ikaburimbo, none si sécurité. Ibazo uri kwiki, twarahuye n'umuprofeseri umwe yigisha muri kaminuza, mbona ari kwikinga. Hari ubundi munsi ndamuhamutse n'amabuga ntewe, nagira ndabwira inama tuzosubira kugenda n'ikinga. Turabona ngene muri sécurité ikomeye cyane. Ibazo uri kwikinga, umuntu yihuta atarabanye no kuraba mwijoro, urazi ko atana amatara yaka kandi barazinyo. Ibaze hewe nk'umuntu anyoga ikinga itasa amatara mwijoro, ukaza wumva yakuriye kera ntiwayibonye kubera iki nta matara. Kera sécurité, kandi umuntu ashobora gutwara mwijoro kwikinga ukagenda kubera sécurité uri mu ntuyizi. Wewe no munsi rero nta buzima buriho bungana no kumara umunsi utari hehe muri Kristo Yesu. Abo mu gihe cya Nowa yari yarabahanuye nk'abantu bo mu gihe cy'iwanyu. Nabaye muri 24 twasomye hajya nyene kuri 37, kandi uko byari biri mu minsi yawe niko bizoba ryari mu kuza k'umwana w'umuntu. Kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwateye, bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato, ntibagira icyo bamenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara ari bangahe. Niko kuza k'umwana w'umuntu kuzombera ubatwara ari bangahe. Yakunda kubaza ikintu n'ubu namye ndayibaza iyo
yasagiye ageze kuri garuka hano. Ibi bintu ndakubwiye ko byasi ntihariho umuntu ugiriye nabi, ndagutsinze ninde ariyumvira ngo nibaza ko ari Yesu. Yagitoye ari kuvuga nde nabwira kunanira ndakubwira ugiriye nabi ni wewe nyene. Aha n'ubu ntabuze umuntu agira apfe ngaho yigiriye nabi, yange kuja muri security kandi ari muri security. Aho mu gihe cya Nowa barabaye muri security, Nowa yasemereye nihane nimuze mumfashe tubaze ubwato tuzobuhungiramo. Baramwangira, baramugarariza, baramutuka, baramucokora n'ibintu byababwira ko ari ukuri. Ngo bagiye kumenya ukuri kwa Nowa ko ari ukuri ryari umunsi urugize gute imvura imaze kugwa. Nange niguye ku munsi wa mbere ntabyo bemeye. Umunsi wa kabiri naho nyene ko bagatangura kuza. Umunsi ugira gatatu imvura yanse guhita iguma iduga, niho batanguye kuvuga ati hebagabo ibyavuzwe na wa mutama mwagira ngo n'umutama bigira bishike. Yamvura yavugwa ngiraguye yanse guhita. N'umunsi ugira gatatu yanka guhita, baciye baja kudodora ku gato. No, ibyo wavuze turabonye ko ari nyugururira. No, ndi wa mwishwa wawe nyugururira, simpfe no wanyugururira atoya mwana sijewe nugaye. Ni wa muntu were wanyu no wanyugururira, ntizi no gupfa nta mwana wa mama. No, ce n'est plus, c'est trop tard. C'est pas moi qui ai fermé la porte, c'est Dieu. Tout le monde, bose bazize ko bahanuwe bakaba. Hari ijambo nakomandangirize nasome. Some izina rya Yesu. Itanguriro 32:26. Uwo mugabo aramubarira ati ndekura kuko umutwenzi utambitse. Aramwishyura ati sinkurekura utampezagiye. Amen. Aramwishyura ati sinkurekura utagize gute. Amen. Kandi abinyigirekeye ntimurekure Yesu ngo dutandukane atagusigaje umuheza. Amaze amasaha 6 ku musaraba ku bwawe waruzi. Il a passé 6 heures sur la croix, les bras tendus comme ça. Yesu! Haleluya! Avuga ati kwa muhungu azabaho mukinyana cya 21. Yitwa Edi, yitwa Freddy, yitwa Emery, yitwa Libejo Tepaki. Ngira bambwe kugira ngo azabambu. Il a passé 6 heures. Yashobora kuyagaza, yashobora kwihungura icyuya cy'umubabaro. Isazi igiye mu zuru yashobora kuyamira. Il était tendu, crucifié tendu pendant 6 heures. Kubera we il a accepté ta condamnation. Yaciye mu masentare 6 aburana urubanza rw'umutima wawe ntutsindwe, mugabo wewe cyane umugwako. Ahere kwa Anasi, ajya kwa Kayafa, ajya mu isentare y'abashinga ntawe bita abanyeko, agenda kwa Pilato, ajya kwa Herode, asubira kwa Pilato, baca baradekara ati uratsindiwe kubambwa. Mugabo yabatsindishije ubwenge bukomeye, bamubaza ibyo yakoze ngo yiregure agahora. Mbega iyo yiregure bagaca bavuga ati taha uratsinze. Haba hatsinzwe nde? Twebwe twaba tuhasigaye. Mugabo ubwira ni tuhasigaye arahora. Ati ibi n'ibi barabikoze agahora, ibi n'ibi barabikoze agahora. Kuva ku isentare babuza ku ya 6 yarahora. Atari ku mwana w'Imana urarivuze yakaryemera.
mugabo yavuze ati ibi niba wabikoze agahora kugira ngo uyu munsi ufate ingingo yakuntumyeko kugira ngo urubanza ntuze rugutsindwe aze yarabihesheje mugabo nawe ni wemera ucuvuga uti none sinakurekura utampeza ukuvuga ngo ucugiye Yakobo yabwiye marayika sinakurekura utampeza nawe uti sinakurekura utanyanditse mu gitabo cy'ubugingo. Iyi saha ni guhawe unama Yakobo yabwiye marayika ati sinakurekura utampeza uwarambwe amasaha 6 agaheza ku musaraba agaca amanuka ikuzimu agafutiza muntu yakoze il a effacé l'acte qui nous condamne, il nous a pardonné. Yaremeye kuduharira byose twebwe dusabwa gusa kubyemera. Ngira ndakubaza ikibazo, est-ce que tu n'as pas peur de la condamnation? Uravye umaze gukora ibyaha bingahe? Impongano yavyo uyikura yatara amaraso ya Yesu. None amaraso urayesa kurengana canke uragomba kuba guhitana izimugisha? Ngira mbaze ikibazo, urikunda canke warihevye? Agasanga wikunda, uyu munsi no kubera umunsi utazokwibagira. Nukuti twatugeregere ndaduhevye, byaha ndabihevye, ya kopinage ndayihevye, ya trishere mw'ishuri ndayihevye, za nzoga ndazihevye, babagenzi ndabahevye, kwa kwinezereza k'umubiri Imana idashaka ndaguhevye, bya byandiko nandika mu mamesaje bibi ndabihevye. Hakuzotsindwa n'urubanza, reka ibyaha aribyo bitsindwa. Qui veut se dépouiller de la loi du péché pour être habillé de la loi de l'esprit de Dieu. Ushaka ko ubunyene abarumize reprise la loi du péché de la condamnation kamuva akaja muri la loi de l'esprit de Dieu akagomba kujo guswa basubisa l'opération hagarao le premier ordre hagarao moi je suis pécheur le munyabyaha qui veut subir un pardon. Aha kamera z'ijuru ziri hano, kamera z'ijuru ziri ngaha, fotografi y'ijuru iraha, abasekretere bari hano, ibitabo bigira bizinguruka. Qui veut se faire inscrire dans le livre de la vie éternelle? Premier commande bivuga ngo ubishaka nahagarara, kandi ubone uhagarara ku maguru Yesu yaguhaye. Sayo wihaye niwe yaguhaye, aragutegetse ngo hagarara. Wowe wumvijwe kwagiriza mu mutima w'ibyaha, avuze ngo hagarara. Umusabe ikigongo akikubwira, ucuvuga ngo sindakurekura utampezagi, utanyanditse mu gitabo cy'ubugingo, utambabara ibyaha nakoze kandi utabinkuyemo. Yesu raba ko bose bahagaze, gira inspection, pasa le troupe à l'automne. Ariko muhemu asubire yemeze yongere yingi, umuntu yumva muhemu akimwinga nawe hagarara mwana wanje ndagukunda. Uhagarara nawe yutandutse. Yoni commandement ya mbere. Commandement ya kabiri, nindagomba gusubisa l'opération. Nindagomba kubagwa. Serumu iri hano, amaraso ari ngaho, amazi yo kukuhagira ari hano, amaraso yo kugutera mu mutima ari hano, umutima mushasha nawe nyene uri ngaho. Tu fais un pas ou un pas ushikino. Tiens, wino usangini ahandi ho Yesu shikino ndiyakubereye kure. Hano hari umuspecialiste ashuri yitwa Yesu, yambaye amataburiya yayandi abaganga bambara. Nabonye abaganga ngaha, ibintu niko ndavuga barazingene bikora hariya muri salle d'opération. Hano hasanga amaserumu y'amaraso, uhasanga amaserumu y'amazi, uhasanga abantu ibintu bimeze nk'imbuga itabanisha biri hano. Ngwino buhoro buhoro ushika ufukame ucugororoka imbere y'Imana.
mufukame mugorotse, muza gufukama mugorotse kugira mukwigwe, mugerageze muze aya makoridoro naho muyafukama mwe muzoba musa naho ufukamye ngaha, ugume kuri rya jambo, sindakurekura utampezagiye, sindakurekura utanditse izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo. Mwegerane, hari amajambo aza kubabwira musubiramo, hari amajambo aza kubabwira musubiramo, amajambo yo kwatura, ngo indimi zose zizokwatuza akanwa ko Yesu ari umwami, ngo amadini yose azofukama. Fukama. Hasigaye etape ya gatatu. Ibi bintu bikorwa ku ma etape. Habaye etape yo guhagarara yagenze neza, habayeho etape yo kwavansa no gufukama nayo nigirihe cyangwa bashira ku etape ya gatatu. Etape ya gatatu, we must confess with our mouths. We have to confess with our mouths. Indimi zacu zitegerezwa kwatura ko Yesu ari umukiza. Yes. Okay. Mwebwe rero ngomba mwitegure kuvuga n'indimi zanyu. Ibi bintu binyegejwe mu bwenge bukomeye. Ibi bintu binyegejwe mu bwenge bukomeye. Ngira nababwira amajambo musubirane. Ibi bintu yabidutumye muri tekinoloji yenze ubwenge, kandi aho biraza gufata abigira bifata. Wewe wahagurutse ugavuga ugatambuka ugafuka none ugira uvuga haraza kuva mu bikomere. Subira muti Mana yo mwijuru, cyane Mana yo mwijuru, ibi bintu ndabyize, kandi hategerezwa kuva mu gishasha, ikintu gishasha. Mbabarira Mana, naragucumuyeko, ndicujije, ndi umunyabyaha, yotsinzwe n'urubanza rwa Gehinomu, nohavuye nsanga ndi kumwe na wa mutunzi, none birahindutse kubw'amaraso ya Yesu, birahindutse. Ndasabye imbabazi, ndasabye ikigongwe, ndasabye imbabazi. Amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, nanyuhagiye, nankize, nabaye mushasha, ndahevye ibyaha vyose. Suzuma mu mutima, rabayo, wewe ubona hose, icyaha cyose cyari kikinganza, ndagihevye, birabe. None ntubibona, ndagihevye, sinzabisubira. Ikingera c'icaha ndagisohoye, ikingemo hari ikindi ninjije, ikingera
inyongera tugomba tugusabira inyongera akompanyema ibyo bintu byiza Imana iguhaye reka bijyane na akompanyema nawe abantu basengera uyu mugisha Imana ibahaye ikitekera ko na akompanyema ibindi byose ibona bakeneye icyo yongera ko mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Haleluya. Turagushimiye Mana ko watanze umwana wawe w'ikiriho Yesu Kristo kugira ngo abamwizera bose baronke ubugingo budashira kandi abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi mwiza mukuru uhambaye. Amen. kuganira nayo bakakira agakiza mu mitima yabo. Amen. Urakoze na urakoze na hari inkoni imwe yiteye yemera kubatirizwa hanyuma benshi bwira ubuyibari n'utugiti bw'ay'amazi mbatiriza. None rero aba bantu babatirize muri mwebwe. Abantu baha inkomezi zo mu rugendo. Abantu baha amavuta y'abakiza mashasha. Abantu baha imitima mishasha. Abantu beze. Amakado. Amen. Kado. Amen. Kado. Amen. Kado. Amen. Amavuta y'imitima ihungarizwa. Nk'uko inkono ihungarizwa yose. Imitima yawe ihungarizwa na Kristo. Imana imbere. Ijuru. Ibyiza by'ijuru n'ibishosha yawe. Amavuta y'imitima Igisona na bigema y'ubuhira. Amen. Ubwiza bwiwe nibwo bitangaje byiwe yabakoreye. Haleluya. Urakoze Mana kubitegereje kandi bazi bakoreye ibyo bifuza kandi ibyo bakwiriye. Turabigusabye kubahwa mu izina ryawe ryera Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Akira kado yose ukeneye mu izina rya Yesu. Akira umutwaro wawe uratembaga mu izina rya Yesu. Akira agakiza gashasha mu izina rya Yesu. Akira amavuta y'amahera mu izina rya Yesu. Akira ubuzima bushasha bunesha mu izina rya Yesu. Akira umunezero w'agakiza mu izina rya Yesu. Akira ingabire zawe hebuye. Akira ugende unezerewe mu izina rya Yesu. Subira mu bibazo byawe mugende munezero. Amen.